Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana bene data bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, n'umunezero kandi kuri jewe kongera kubana namwe muri kino kiganiro kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana iryo yaduhitiyemo kugira ngo rigaburire imitima yacu kandi riyikomeze. Muri kumwe na Kaneza Benigne ku kiganiro Saveur Divine. Mbahaye ikaze cane kugira ngo Imana ikomeze kuduhezagirira hamwe mu ijambo ryayo. Abakunda gukurikirana ikiganiro ca Saveur Divine murazi yuko muri ino ndwi turiko twiga kuri Aburahamu sekuruza w'abizera nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, kandi ni kukuri. Abamaze iminsi bumviriza ikiganiro kuvana ku munsi wa mbere no ku wa kabiri, uno munsi tugeze ku munsi wa gatatu, kandi iki cumweru cose niko inyigisho zizokomeza turiko twibukanya kuri Aburahamu. Rero ndagomba ngo nifatikize amajambo make kugira ngo tubandanye inyigisho yacu. Ndasoma amajambo ari mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 15. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Itanguriro igihimba ca 15 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Haravuga ngo Imana yongera gusezeranira Aburahamu kwizomuha igihugu c'i Kanani. Hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mu nzozi riti, Aburahamu ntaco utinya, ni jewe nkinzo yawe, uzohabwa impera ikomeye. Aburahamu aramubaza ati, Mwami Uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa ata kana asize, kandi uzotorana urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Arongera aterega nta ruvyaro wampaye, kandi umunyarugo yavukiye iwanje niwe azotora ivyanje. Maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri we riti, uyo siwe azotora ivyawe. Amusohokana hanze aramubwira ati, rangamiza urabe mw'ijuru uharure inyenyeri namba woshobora kuziharura. Ati, uruvyaro rwawe niko ruzongana. Yizera Uhoraho abimuharurako nk'ukugororoka. Amen. N'aya majambo atugiye kwifatikiza mu mwanya mutoya dufise kugira ngo twibukanye kandi dufashanye kwibuka ukwizera kwa Aburahamu. Aburahamu ukwizera kwiwe kwatanguye kugaragara igihe Imana yamuhamagara imukura mu gihugu ciwe ca se, kuko Imana imuhamagara yari mu gihugu ca Uri y'Abakaludaya, imuhamagarira kugenda mu gihugu c'isezerano
c'i Kanani ic'Imana yari imusezeraniye ko izokimuha kandi ko azokibamwo. Aburahamu Imana imuhamagaye nta bibazo yabajije Imana, kumbura iyo aba jewe canke akaba wewe twari kubaza nta kumpamagaye unjanye ute, nzoca he, nzogenda gute, nimva ngaha bizogenda gute, ninashikayo bizogenda gute. Ariko Aburahamu kubwo kwizera Imana, Imana yaramuhamagaye nk'uko tubisoma mu gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 12. Abafise umwanya baze bahasome. Ntabwo yigeze abaza ibibazo, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo arahaguruka aragenda nk'uko Imana imubariye. Uko kwari ukwizera gukomeye cane. Iyo Mana yariko arakurikira nta bandi bantu na bamwe yigeze yumvana, niwe gusa yari yayimenye. Ntiyarazi ngo abayikurikiye ubwa mbere vyagenze gutya, ntiyarazi ngo hariho abandi bantu na bamwe yigeze ihamagara, ariko we yizeye ko iyo Mana ari Imana ijana umuntu ikamushikana, nubwo ataho yari yarabisomye, nubwo ataho yari yarabibonye, ariko yizera Imana. Kwizera kwa Aburahamu gutangura kugaragara. Imana yari imujanye mu gihugu c'i Kanani nk'uko tubisoma. Ico gihe Imana imuhamagara, Bibiliya iratubwira ngo yari afise imyaka 75. Ava mu rugo rwa se. Abazosoma ico gihimba ca 12 bazobibona. Aragenda atumbereye igihugu Imana yari yamusezeraniye imubwiye ko imujanyemwo, kandi iramujana. Ico gihe Imana nibwo yanatanguye kumusezeranira ko izomuha uruvyaro. Imubwira bwa mbere ko izomuha uruvyaro, abaza gusoma Bibiliya baraza kuraba mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 12 ku murongo w'indwi, niho Imana yatanguye kumusezeranira ko izomuha uruvyaro, kandi uruvyaro rwiwe ruzongana n'umukungugu, ruzongana n'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga, ruzongana n'inyenyeri zo kw'ijuru. Imana ibimusezeranira irya mbere yari afise imyaka 75. Aburahamu arakomeza abana n'Imana, akomeza kugenda yubaha kandi ayigororokera. Imana yongera kumugenderera nanone muri iki gihimba twasomye ca 15, yongera kumubwira ya majambo nk'aya mbere, mubwira ko Aburahamu ari we sekuruza w'amahanga menshi. Iramusezeranira ko afise impera ikomeye cane. Ariko iryo ryari rigira gatatu Imana imugendereye imubwira amajambo asa nayo yerekeranye n'uruvyaro. Kumbure iki gihe ntibatubwira imyaka yari afise, ariko ivyo arivyo vyose yari yamaze kurengana 75 twasoma. Ntawuzi ko yari kuri 80, ntawuzi ko yari kuri 85 canke hagati aho, ariko ico akora yari yamaze kurenza ya myaka. Aburahamu ku murongo wa 2 w'iki gice twasomye ca 15, kumbure atangura gusa n'ukekeranije, arabwira Imana ngo Mana kumbwira ko mfise impera ikomeye kuzompezagira, ico uzompa niki kubona ko nta mwana afise, kandi akaba atari uruvyaro wampaye, ivyanje bikazoba bitozotoranwa na Eliyezeri umukozi wanje canke umunyarugo wanje nk'uko ijambo ryatubwiye. Aravuga ngo uwo mugisha uriko urambwira ntafise akana. Aburahamu amera nk'ukekeranije, ariko Imana yongera kumusubizamwo intege, irongera iramusohokana nk'uko twabisomye muri aya majambo. Aja hanze, yongera imwereka inyenyeri zo kw'ijuru, iramubwira ngo nimba woshobora kuziharura uziharure, ariko umenye ko ari ku ruvyaro rwawe
ruzongana. Aburahamu uwo mwanya acumvise iryo jambo yongera kwizera Imana. Ijambo ry'Imana twasomye ku murongo wa 6 riravuga ngo yizera Imana ibimuharura ko mu kugororoka. Ico Imana yamubwiye uwo mwanya yahise acizera. Bene data, Aburahamu yizeye Imana ataravye imyaka yiwe afise, ataravye imyaka umupfasoni wiwe canke umugore we yari afise, ariko amenya ko Imana imubwiye iryo jambo ariyo kwizerwa. Kumwe yamuhamagara ahaguruka ava muri Uri ikamujana ikamushikana i Kanani, aravuga ngo yankuye hariya ikanshikana niyo izompa n'umwana iriko iransezeranira. Aburahamu yizera ico Imana imubwiye, Imana imuharura ko kugororoka nk'uko twavyumvise. Amajambo yo kwibukanya no kwibukanya ko Imana ariyo kwizerwa. Ico yakubariye, ico wasomye mu ijambo ryayo ugifate nka nkama, utaravye intambamyi kumbure worabisha amaso Satani yokwereka. Abantu bokubwira bakubwira ko ivyo wizeye bitazoba. Mwene data, Imana yisezeranye irashitsa. Nturabe intambamyi kumbure zihari, nturabe ivyotuma ico yakubwiye kitazoshika, nturabe ivyotuma utazoshikaho Imana yakubwiye kuzoshika, ariko ukomeze kwizera ijambo Imana yakubwiye. Imana isezeranye irashitsa. Imana yasezeraniye Aburahamu yarabishikije. Nawe iyo Mana ntibesha, ivyo yakubwiye izobikora. Bitebe bitebuke, Imana izoshitsa ico yasezeranye, kuko ico ivuze igicira inzira. N'aya majambo yo kwibukanya ngo dukomeze kwizera ico Imana yavuze izogikora. Imana ibahezagire cane. Amen.